Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tuanze tugatambe gato. Birumvikana dufise Imana itanga ijambo, dufise Imana itanga amahoro, dufise Imana ihindura ibihe, dufise Imana ihindura ivyase guhinduka. Birumvikana rero n'amajambo yarimbwe n'umukozi w'Imana Noella Ishimwe, n'umuririmbyi ubona neza kari karakora neza kandi ariko araduga buke avuga ati buke bukomeza igihonyi kandi bushikana umusiba kumugeza Imana yanje. Umukeze Noella n'umuririmbyi akitangura, ariko kandi no ngabire sinshashe yarasanzwe yifise, ariko kandi kino nico gihe cyo kuyigaragaza akayishira abona natwe twayizanye no ndirimbo kugira ngo ibahezagire kandi namwe mukeneye kumushigikira no muririmbyi kazi w'umurundi kazi kushore kuturondera natwe tubashikirize nawe mushigikire kugira ngo indirimbo nyinshi twumvise kafise abandanye kuzikorera amasanamu ejo zibashikire zimeze neza. Birumvikana tuzomurondera tumuzane hano kugira tubwire byinshi kubijanye n'igikorwa asanzwe akora aco guhimbaza no gutazira Imana mwite Noella Ishimwe. Ndazi nawe yaraguhaye ijambo. Birumvikana Maîtresse Kaboro, ino ndirimbo yumvise gute? Ino ndirimbo igihe cyose ndayumvirije yama indema mukundi kwizera gushasha. Iyo nibutse ko hari ahantu Imana yampuye ikama ijambo, aho ntavugwa ngo numve, aho basi nyene nari umuntu w'inyuma ntaboneka, ariko Imana ikancira inzira ico gihe ikama ijambo nanje nkavuga nkumvirizwa nk'abandi. Urumva ko iyo Mana izi gutanga ijambo itarabaho umuntu avuka cyangwa itaraba uko umuntu asa n'uko areha n'ubwoko avamo. Ni Genevieve no musi aziyatumirwa mu biteramo mu bikorano ugasanga yicaranye n'abanyacubahiro. Kera soko vyari bimeze? Ntabwo ariko byari bimeze. Kera nari umuntu asuzuguritse cyane, umuntu wo hasi cyane. N'ubu simbuze ngo ndi umuntu wo hejuru, ariko aho Imana igejeje ikora ndashima. Nuko birumvikana ku rundi ruhande Safi nawe no ndirimbo yakiriye gute? Kirundi cuzuye hano.
ariko we basha ni hatari vraiment iyi ndirimbo ndayakiriye neza cyane Yego. yararirimbye neza imana imwongere no kuri umugisha n'amavuta menshi N'amafaranga. apana amavuta y'amamesa Apana makoto. apana makoto ya mwuka wera erwana y'umuka wera Mutagatifu. vraiment irya jambo nyene ubu dusigaye dufite ijambo Nukuri. kubera imana yaradufiye ku musaraba dusigaye dufite ijambo Asante sana nabo badukurikiranye ndazi hari ico ndirimbo igusigiye hari ico yakwigishije ico yakwibukije ko dufise Imana itanga ijambo dufise Imana itabara dufise Imana ikora ibintu byananiranye mushimire Nowera ishimwe tuzomugarukana mu kindi kiganiro cenke tuzomuhamagara zatubwire byinshi dusozera nino ndirimbo nziza ya Nowera tuva kwa Nowera twerekeza hariya hirya Ivyo benshi birukira ibibatuma bakira kugeza wemeye ko Yesu aba ari wakumurikira kandi ubuzima bwawe niyo nyina ari inkomoko yabwo kuko byose bikorekeye nibyo mu mahoro bikure y'isoko bisaba kwamiza ko bisinge soko muri voma ko kubera ko n'abarinyoye ko birazi ko bama batuzahaye bari ku isoko ariko ku isoko ubwoba bwica mbabaje ku isoko ry'ubuzima sinokwiganyira ndavuye umuneza niwafise niwe ndimbo ndirimba ntanekura from January to December niwafise niwe ndimbo ndirimba nuzira guhemuka Kristo niwe soko ry'ubuzima zowe isoko ririkama zowe itema ubuzima soko idatama idubiza mu buzima ntirikama idusubiza mu buzima ntirikama soko idatama Lekeso aba soko rya vyose ndahiriwe cyane ko namurose aba soko rya vyose temba mu buzima bw'Imana zowe muze abarushe n'abaremerewe mu munywe ko mubone gushira inyota abahe safira rapira gucanga besigo ubuzima bivomako niwe soko byose bikoraniyeko nuko rero murabibona yuko ibintu biba bimeze neza ibintu biba bishushe nyene ubona ko biba bikomeye cyane ndi kumwe na zino nkumi ngo inkumi n'ibikoko turi kumwe n'abantu bigeme ngo abigeme barigemura umukobwa wigeme n'uwigemura ambo turekizwa n'ino ndirimbo ni indirimbo ya mugwi MTC ari kumwe n'umurimvyi wa hano iwacu kandi yitwa Big Sowe bagiyemo bakora akaririmbo keza cyane ni indirimbo wanashimaze iminsi ivuza ku maradiyo agiye atandukanye kandi indirimbo yakunzwe irimo ubutumwa bwiza kandi irimo ni danse uravye neza iyo hano utabimenyereye gukubita hasi bikarangira amaboko yamaniza uti vraiment iyo ngabire sigwanje natwe twabaza rero hano kugira ngo namwe tubabashikirize bona baririmbyi beza aba barundi n'abarundi kazi tugenda dutamba tuvuga ngo niwe gusa canke niwe fise niwe fise niwe ndirimba nandekura wari to December ubuzima ntirikama isoko idakama soko idakama idusubiza mu buzima ntirikama soko idakama Lekeso
rero tugerageje gukurikirana amajambo ayigize indirimbo yo kuhagiza Imana ivuga ngo niwe mfise niwe ndirimbo ndirimba kuva mu kwezi kwa mbere kuza mu 12 ntiyigera ndekura amasoko ya ino ndirimbo ibwiye iki uwitwa Asafi byansize yago se byansize vraiment ariko vraiment yasosa gusa indirimbo no kuri sosa iruti ubwo ubuki tutwongo Nindirimbo nziza umva ko bayanise bayitondeye irimo amajambo meza cyane ati Imana vraiment niyo yonyene dufise ntiturekura uko byogenda kose nibwo umuntu yokurekura ariko Imana kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu 12 tangu January to December ni Congereza no kwezi kwa 12 Tumvira ko Imana itubera amaso kuva mu kwezi kwa mbere kugeza umwaka urangiye amezi 12 yose arangiye Genevieve ndirimbe kubwigeki nyene respect ndabafana sana bubahwe bakora ibintu by'amavuta Imana ibongera amavuta n'ukuri urumva nyene mugane wa Safi byanca kabaye temba mu buzima azana tubiza mu buzima kama soko ya kama ni Kristo nuko isoko kama ni Kristo muravyumva dusoze ino ndirimbo ya MT Safatikanije na Big Soul kwerekeza kandi kundi muririmbyi twabateguriye no munsi yitwande amaze gukora iki niki mukurikirana atwitambira moja
Yesu umwizigirwa uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu umwizigirwa Yesu umwizigirwa uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu Yesu nzama ndagushima nakwama ngushima uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu Yesu nzama ndagushima nakwama ngushima uri mwiza uri mwiza uri mwiza Yesu ni umukozi w'Imana Pastor Juste Onesmo ubona ko adushize mu mwuka udasanzwe muri no ndirimbo nziza yise uri mwiza Yesu uri mwiza muri Hope Show igice c'13 carangiye twari twababwiye ko ari umukozi w'Imana kandi afite indirimbo nyinshi kandi yatanguye kuva kera kandi ugerageje gukurikirana indirimbo ziwe yagiye adushikiriza umva neza ko ari indirimbo z'amavuta kandi ari indirimbo zidasanzwe. Safi yaririmbye Kirundi kabisa avuga ati Yesu uri mwiza. Tubwira ikintu kimwe Safi ucerekana ko Yesu yabaye mwiza ku bugingo bwawe. Vraiment Yesu ni mwiza kabisa. Imana ni mwiza cyane, ni mwiza. Yaraduhaye amahoro mu Burundi yacu. Yaraduhaye amahoro mu Burundi yacu. Vraiment no kuri turafise amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Vraiment Imana ni nziza, ni mwiza, yaraduhaye amahoro, yaraduhaye vraiment ibintu byose mu Burundi. Vraiment i Burundi ni igihugu cyiza, igihugu cyacu ni cyiza cyane. Vraiment apana vraiment. Irumvikana ko Safi avuga ati mu gihugu cyacu Imana yaduhaye amahoro. Ni mwiza cyane. Imana ni nziza cyane. Uri mwiza Yesu Yesu uri mwiza no kubirumvikana je nevye ku rundi ruhande uri mwiza. Kindi kintu wovuga uti Imana yambereye nziza canke Yesu yambereye mwiza ni iki? Icyo tumavuga ko Imana yangiriye neza iyi myaka afise hari abo twavukiye rimwe bapfuye ariko jewe ndacari yumva yarambereye mwiza kandi kuri iyi myaka afise hari abatagifise abavyeyi bo abungiriye urumva sinoreka kuvuga ko ari mwiza nziza kabisa. Uno mukozi w'Imana yazanye ino ndirimba yita uri mwiza Yesu. Kira kajambo mubwiye kuko ndazi kari dukurikirana. Nukuri Imana imuhezagire ishishikare kumuha iyindi ngabire iruti ifise imwongerereza ubwenge kugira ngo ashishikare kuronka izindi ndirimbo zifasha imitima ya benshi kugira ngo kumbure babonereho kwizera Imana kurusha kari nziza ashishikare kwigisha abantu ingene Imana ari nziza biciye muri iyo mpano yiwe yo kuririmba. Asante sana Safi nakaye kajambo kwipfurisa n'umukozi w'Imana azanye ino ndirimba yita Yesu uri mwiza. Vraiment umukozi w'Imana Imana imuhezagire cyane kuri iyi ndirimbo yiwe yarumviriye Imana imwongera umugisha kandi imusige nyene ayo mavuta kandi gasubiriye meshi tamirana ewana kandi imwongere kandi indi vision kabisa mwongereza indi vision atera imbere vraiment. Asante sana. Nuko ni Pastor Juste Onesmo tumushimira tunamukeza afise indirimbo nyinshi cyane wanashima ariko turadicishamo hano tuva kwa Juste Onesmo twerekeza kuri no muririmbye nawe dutambe dutarike wewe Production. Bwana Yesu ni Simba wa Yuda. Bwana Yesu ni Simba wa Yuda. Bwana Yesu ni Simba.
birakomeye cyane rero ko mu byumvene n'ibyoroshe gatoya. Uyu n'umuririmbyi ariko arakora neza cyane warashima ntari muri kino gihugu mu diaspora nawe uravyumva ari mu gihugu ca Amerika bamwita Jean-Pierre Bogart abazendiri monyesha amaze gukorera kwa byinshi Igiswahili urumva ko abantu bumva Igiswahili nka basafi ngahe bana barahishije cyane ariko kandi sebo gusa ko natwe Igiswahili tucumva kuko turi muri East African Community bivuga ko Igiswahili cyongereza Igifaransa byose turakubita ino ndiri murazi ko yaguhezagiye n'umukozi w'Imana Jean-Pierre Bogart umviriza dutambe twese ariko yavuze ngo Bwana Yesu ni simba asimba wa Yuda Geneve beshira mu Kirundi ayo majambo kwa no futumva Kirundi sibielewi mimi ndapfuye akisema Bwana Yesu ni simba simba wa Yuda abavuze ngo umwami Yesu ni ntambwe yo mu muryango wa Yuda urakimenye rero Udiba ubaze ngo Jean-Pierre Bogart original nuko azineze yuko amapirate aba hari ariko ubu ni original kabisa Jean-Pierre Bogart original reka dufate kano kajyo keza dutambe twese dutambira hamwe no ndirimbo bango Bwana Yesu ni simba wa Yuda umwami Yesu ni ntambwe yo mu muryango wa Yuda bica byumvikana rero iyi ntambwe yungurumye canke ihinze nyene gatontoma ubu yabo bugombo bukara ububwa buca bwirukanga bivuze ngo kijya kibazo gito cyane kihari Yesu apfuze gusa n'intambwe bitontomye bijya bibazo bica byiruka bigahunga umviriza simba wa Yuda Yesu ni simba Yuda akinguruma akinguruma akinguruma
ino ndirimbo nziza ya Jean-Pierre Boga. Bwana Yesu ni Simba, Simba wa Yuda, duce turangiriza ko kino kiganiro ariko ibiganiro byacu vyo no munsi biracabandanya. Kimwe ko dusozera tugaruke muri studio gato tuganire na Genevieve. Twavuze yuko Bwana Yesu ni Simba, Simba wa Yuda. Mu Kirundi bisigura iki? bisigura ko Yesu ari ntambwe intare yo mu muryango wa Yuda. Urazi ntakivuze kuko yacize nuko yagisomye muri Bibiliya handitse ko nyene. Okay, ntambwe yo mu muryango wa Yuda ibijejwe iki? Ibijeje kugwanira abana bayo. Ya. Cyarato dutambwe nyane hajya. None iyo turabana biwe. Dufate icana c'intambwe. Ni intambwe nyene. Cana cimbwa. Ni imbwa nyene. Cana c'urukwavu. Cana c'inyoni. Cana c'umuntu. N'umuntu. Rundi ruhande safi. Bwana Yesu ni Simba, Simba wa Yuda, shira mu Kirundi nawe udatirishije mugabo. Ndafise igitabo ngano. None niwumvise ivyo yavuze, avuga ivyo yavuze. Udatirishije. Nuko nyene ngene yavuze nuko nyene. Ndapfuye mana yaje bara. Nuko nyene. Muri makina curenza kuvyo Genevieve yavuze. Nuko nyene. Ni ntare yo mu muryango wa Yuda. Ayo go w'Abayuda turagowe. Wayuda. Ni ntare yo wo mu muryango wa Yuda. Bivuge neza rero tugomba kuva hano umenye Kirundi bya. Okay. Intare wo mu muryango. Intare wo mu muryango. Oya cusubiramwo. Intare wo mu muryango wa Yuda. Pani na. Soko nyene. Ugora ndetse kumukira kigano kizokurikira so yamaze kumenya neza ukuntu Kirundi kivugwa abuzi intare akavuga intare ntavuga intare. Hari udome gwitwa te ubunyegeje intare igizwe na ne na te na a. Uzonyigisha uvuze intare ubuvuze ne na a urumva te bawayinyegeje ubuze intare ntuvuze intare. Ambo. Nuko tubashimire mwakoze kudukurikirana ibiganiro byacu biracabandanye reko kino kiganiro show yuno munsi igice cya 14. Ni hano tukirangirije kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na Prote turakingiwe nk'ibisanzwe cyangwa mwite Mr. Poro. Kurundi rwanda kuri mikoro igira kabiri y'uburyo bwanje twari kumwe na Safi turagushimiye. Amen. Kuri mikoro igira gatatu ibubafu bwanje hari Mestresse Kaboro Genevieve niyo kwizera. Tugushimire nawe. Merci beaucoup. Nagafarasa usigaye ucisha ko mana yanjye. Nigenda hasigaye jenyene. Nuko rero reka namwe tubashimire mwafashe kano kajyo mukadukurikira ndazi neza ko mwafashije mwahezagiwe. Nino show yuno munsi indutira byose avuga ati je nanje muzo ndafata amasaramu y'imyuture. Nakari karabikora neza ino sona mukayibona magatosi muzoce mu telefone ndamubereke mu muhibihano. Ariko nimwabona ari nziza muzoce mu telefone ndamubereke mu mushimire mu mugurire fungusi. Gore nkabanda bagire publicity kandi bataranandi ha. Ariko tuze duhure mu kiganiro kizokurikirana ubutaha bye bye. Bwana Yesu ni Simba, Simba Yuda. Bwana Yesu ni Simba, Simba wa Yuda. Bwana Yesu ni Simba, Simba Yuda. Akinguruma, Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.